Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, yewe wanashaka wogakina. Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, yewe wanashaka wogakinaga. Bali hajya bibaza ko twari tuje kumukinisha. Bali aha si mu muryango w'agakino k'ubuzima. Navyitwa kwidondorako atari twiyemeje kuza kugufasha gusa. Umva rero ukuri nuko umugore wawe yaratwaye nabo bagesa biyita ngo n'agakino k'ubuzima. Icyo ukimenye. Bali urabona ryari ryo wataye ujyana umugore wawe wemeye kumuta umugore wawe. No mbega wowe muzi imbaraga twakoresheje kugira turireke ipera ryari. Bali umva rero mu masegonda 30 ari imbere umugore wawe aza kuva muri ryari rye. Nyaragasa Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima. Arifera ni jewe Bali umugabo wawe. Arifera ni jewe Bali please Arifera ni jewe Bali please umva rero mu masegonda 30 ari imbere umugore wawe aza kuva muri ryari rye.
nyaragasa uze kumufasha ubuzima bwiwe ataramutwara kandi mu masegonda 30 uca umusuka ko ayo mazi aho urokoye ubuzima bwiwe. Boss, wampeti sanze yagiye. Sanze yagiye. Nsiganye inkofero yiwe sinzaciye. Boss, shika nawe uhibonere. Shema. Aho ni byakaciye. No kiyoga tumba nakuzana kucera. Ariko urangambaniye. Naguha amadiri yanje yose. Hagize kungambanira. Boss, bari kumuzana n'ibintu bitoya kuri jewe. Nakoze amadiri menshi urabizi. Ivyo ni ibintu bitoya kuri jewe kumuzana. Uzabwira. Si wewe, si bari. Mwese mu yabasi banje. Uvuze ko kumuzana akantu gatoya. Dejo. Boss, ivyo je ndavyemera, ariko reka kwanza tubanze turabaho kuri. Duperereze neza ukuntu arimwe arakora. Ivyo bise zina gusavye. Gende murondere. Utamuzanye.
Bye. Si wavuze ko ushaka kuva mu gakino k'ubuzima? Wibuke amabwirizwa n'amategeko y'agakino k'ubuzima. Yego twe ni sawa ahubwo mwe ntago madababaje bite vyanyu kuko narindire ndabura. Nibyo mu buzima kweri akanya karabura umuntu usanga ahura n'ibintu byinshi. Ibyo twaguhaye byose turabikeneye. Muvyo ugiye kuduha ni kimwe muri bibiri. Ubasha bw'izina ryawe nivyo twaguhaye. Harimo imiduga, amazu, amafaranga, icyo aricyo cyose uzi ko wakwiye mu gakino k'ubuzima. Nacyo turakeneye. Amategeko y'agakino k'ubuzima sanzwe ndayazi cyane, ariko twarabanye igihe kitari gito mu gakino k'ubuzima. Niyo mpamvu amabanga menshi ndayazi. Umbwiye gusubiza ivyo nigeze kuronka mu gakino k'ubuzima kuri jewe ibintu vyoroshe, ariko nyimba namwe nk'abayobozi bakuru bari mu gakino k'ubuzima nomvugira kuba kuru ko wansubiza ibimaze byose nigeze gutanga. Nuno munsi nyine ndashobora kubasubiza icyo nigeze kuba. Bo isho gusa nagomba ndakubaze ku byerekeye ujya mu tusigaye nzoronka gute? Sawa ndarindiriye hama mugwaye nyene n'imitende. Mbona ubu akajisho katanguye kuvayo. Bye. Kubwa amabanga rero. Cyo gitwa dukeneye ubuzima bwawe. No kudusubiza ibyo twaguhaye. Niyo mpamvu kuduteza abafumu bone umugore wawe. Ariko byose bigaragaza ko ukomeje kutugwanya. Icyo umenya, izina ryawe turarifise. Gusa nitwagaruka sitsuye kugusanga muri iyi nzu. Nagaye nuzoronka n'agacupa. Oya wari umuntu wanje urazi yuko ntogira ubwo burofa. Ahubwo reka ndaho umugwayi wanje neyatane. Ashunguma ndamuba hafi. Sheri. Kumenga wasuye kuremba? No. Ariko nushushe. Urisuye kumeze neza kumenga none. Kumenga ari ibintu bitagenda neza. Oya. Gusa. Mvashonje cyane. Urashonje sheri? Ni icyayi cy'amata. Okay. Icyayi cy'amata. None ko watevye uriko uravugana nande? Anta hata sheri nako ndavugana na muganga yakuvura. Umuganga? Mbega uwo muganga wambwiye ko afaye?
Ambo wemenya gusaka ari muganga kandi ikindi naco nuko yakuvuye ko ufise akamitende yari ingorane none shaka nuze kumfata nk'umuserebani kubera atajambo mfise kubera ngo haye no bisaba yuko umgize ukuri nk'umugabo rero ngira je ndibaza warakoresheje amafaranga yanje kugira nk'uyo muganga nyene muri ko ravuga wari umuganga ahubwo je ndiko ndakekeranya neza umengo yuba ari umufumu ariko abantu mwibagira n'ingoga aka kanya rero wibonye ko usigaye wicara wabonye ko abantu basaka mitende turazana amanyama no ahubwo reka ntuhenge kubera amusozi mugabo atimbaja mu ndurabizi no wangwaye ariko we nunanira guhekenya neza kuko ndashaka guhekenya attention bo umviriza nukamvugisha nabi ngeze ukuri nsiyabe mfata decision mbi nimba wagiye ku mufumu je mu muryango wacu kirazira kaziririzwa urazi ko je mva ruguru abanyarutano uratuzi neza ingene twimereye kirazira ziza gukoresha ibintu by'imiti by'uburofa nyene Ombiza renda kubwire aka kanyuri bagingene wahora uryamye ngaha anyatanga ubufise uri kutangura kumbaza uburofa bw'uburofa ndenda kubwira ico menyaco nuko nagiye kwa muganga bampa imiti ndakuvura ukaburi muzima ukabona n'utu tugubufise ariko bera jewe uko ranyoma kandi agira ibintu byinshi mbaza ico ngiye gutegurisha cyo shaka ntushe kumbaza kuri yo sije y'ibyo kwa muganga canke ngo meeting canke iby'abafumvye navyonze sawa ubizi ndakubaza ikintu kimwe gusa ngushavuye inshavuzwa ni ikintu kuko urantera ama stress y'ubusa ninki ivyo bintu uko urambwira by'uburofarofa ivyo nibiki okay tuvyihoza mubiriza ariko ngomba ndakubwire vuga ndumva Agakino k'ubuzima agakino k'ubuzima agakino k'ubuzima yewe wanashaka wogakinaga shaka nze niba hamwe vuga ati ka kagabo nimumbona vya bintu biri serie naronse diri mama yangu anzokuza niba nzoza ncungura abantu muri dushe ibintu byose nzokwimvama gukora bijya biroro umuntu agenda kuraba ikiroro ngo VIP 5000 sempre 2000 ninjira nje nyine ku muryango pyapo batambona nkabacako pyu naho kubitande hose nzoza ngenda nikindi naco no mwindege ninji yewe namba kakabo yo opportunity kweri no mwindege nayinjiramwo muri bisi nginjira nkicara ahantu arekiri ngaha kandayikure kwanza ndayikire batangiye kuzura amaso yambare kandi cyo nyumva ko nanyitse batuye amaso bambonye surprise yo nk'ubu ndayambaye nkayambura mu isoko hagati boca bikanga nyine bagenda bazura amaso keke boro nivyo sha kanda kabiki mwijoro nangura kubyaro bamaro binyuma yacu cyakemutse bijya narondera ndabironse reka ubwo basindi Yesu ngene bazura amaso cyakemutse ngene bazura amaso
nta kintu cyo kumbarira byose murabona. Madame, ndagiye ngi gusenga. Ndazogura ikigaho. Ndashaka no kusenga. Ndagiye. Mushingana ko nari nzi ikintu nshaka ko tuvugana, ndagusaba impakanya. Hola ni bahebi yake hiya muraho tebwe nisa turashima hama nimba ukundi Iyireresi no kuri turagusavye ugire subscribe nimba utagira subscribe nimba nawo wamaze kugira subscribe no kuri turagusavye yuko wodufasha ugapartager kugira turabe ko ku munsi umwe twokwiza 5,000 vy'ama viewers no kuri dufashe rero kuri iyi link yacu ushire kuri stat yawe ya WhatsApp canke ku Facebook muzamugize neza halo tubandanye ni gikorwa